Eka nongere mbasuhuze nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano kanya twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira amakuru agezwe ari karavugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi no ku makungu ya kure. Turi kuwa mbere twatanguye indwi nshasha turi kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa ntwarante 2025. Kaze kuri mwese dore amakuru tugiye kwibandaho ariko reka mbanze basuhuze mwese cyane. Mu gihe ibihugu bimwe na bimwe n'imiryango imwe n'imwe iri kwirashakira hamwe rero icyohosha ingwanire ikabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abanyagihugu mu Burundi bariko baribaza impamvu leta y'u Burundi itari kirakura abagwanyi bayo muri Kongo ndetse ahubwo ikabikomeje ibikorwa byo kurungika abandi basoda. Amakuru yibanze ariko araturuka mu begereye igisoda cy'u Burundi ari kuvuga yuko n'uwitwa Keri Nkurunziza uyarasanzwe ari intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi ariko kandi akaba ari umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze aratwara Burundi nawe akaba yamaze kurungikwa n'undi muri nongwano nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Bivugwa yuko yoba yarahawe n'ubundi ibatayo ayoboye nyene nkuko bigaragara akaba ari batayo igiye gusimbura iyindi batayo ya 10 iherutse kurasigwa rero ahitwa Ikiziba ndetse igaca irafatirwamo rero namwe mu basoda bakomakomeye cyane bafise ni peti rya majoro nkuko byoma bigaragara. Amakuru avuga yuko Everson Ndayishimiye yoba ari gushaka kugerageza guca intege ndetse no kuburizamo abantu bamwe na bamwe nyene mu rwego kugira ngo azagume ku butegetsi. Ngira ngo murazi ingene hama haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye avuga yuko Everson Ndayishimiye yoba ari umwe mu bagize uruhara rero nyine mu nkuru twumvishe yuko nyine uyu Petero Nkurunziza yoba yarajyamuye ukuboko. Benshi barabivuzeho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye nkuko amakuru yoma aradushikira. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nyine akaba avuga yuko Everson Ndayishimiye yoba yarategetse yuko uwo musore nawe nyine asanzwe ari intwanzagabo ifite kazoza keza nyine abarundi baba biteze ko byinshi. Nubwo hagiye haranavugwa yuko amakuru avuga yuko nyine n'ubutegetsi ushaka kuzosubira mu muryango wabo agaca araba umutegetsi mu Burundi, Everson Ndayishimiye ngo yaba ariko arakubura canga se arigizayo abazi neza bose yuko bashaka kuzomubera intambamyi cange bashobora kuzomubangamira mu bikorwa byiwe nyine bigendanye no kwitegurira amatora yimirijwe mu Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose biri mu bintu bikomeje kugenda biratuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everson Ndayishimiye nkuko bikomeje kugaragara arungika abasoda ariko kandi agaca aravangamo na bamwe nyine yoba yifuza yuko yoba babitse ngaho. Arazi neza yuko ino ngwano atakintu gishashi mariya abanyagihugu, arazi neza yuko nyine muri ino ngwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugaragara ibihe bidasanzwe, ibihe bikomeye cyane biriko biratuma hagwamo abasoda benshi b'abarundi. Amakuru akomeza kugenda tugeraho akaba avuga yuko Everson Ndayishimiye yaba ari umwe mu bantu kugeza no mwanya baba bifuza yuko uyu Keri Nkurunziza nawe nyene yoca aragwa muri no ngwano kimwe n'abandi banyagihugu benshi bariko barayigwamo mu rwego rwo kugira ngo nyine batazagomeza kugenda nyine baratuma ubutegetsi buzomuvako. Amakuru avuga yuko rero Everson Ndayishimiye yo bashaka kuzogumana ibibanza byinshi na cane muri CNDD-FDD yiwe nyine aho bivugwa yuko abandi banyepolitiki barimo nka Honorable Agatogwasa batazoca baremererwa na rimwe kuba wo kwitoza mu matora. Turagaruka kandi kubigendanye n'iki cyumweru ku buryo burambuye. Iyi ndwi twatanguye irabamo byinshi bigiye bitandukanye usibye ibiganiro birabera i Rwanda birahuza umuhari M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse nkuko byamaze kugenda byemezwa Tina Salama avugira Perezida Tshisekedi akaba yamaze kwemeza neza yuko leta ya Kongo izotaba ibyo biganiro ariko akaba yavuze ko atari ingenzi ko yotangaza abazahagararira leta ya Kongo ariko iboneka nuko iyi ndwi twatanguye ari indwi ikomakomeye cyane ndetse inafise byinshi isigura. Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri uno mwanya mwese turabahaye ikaze kandi turabifuriza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu yandi makungu mwese turabifuriza kumererwa neza cyane.
ari ubwa mbere usenga rikanda gusaba byonde kwanditse sabone ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe ndetse ibiganiro byacu uno uje uca urabisharinga nyine urashobora gupyonda kwanditse sabone ugapyonda ko gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera ka notification cange notification kugira ngo uca abana natwe 5/5 ikaze kuri mwebwe mwese. Mu gihe ibihugu bimwe na bimwe na cane n'amakungu yakwe arimo arashaka uburyo rero umwuka mubi ukomeje kugenda urabera muragaragara mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uhagarara mu Burundi barakomeje kwengegeza ino ngwano aho bishimangirwa n'abanyepolitike n'abandi basesenguzi bavuga yuko iyi ngwano mu gihe yo bihagaze Uburundi bushobora kuba bwohura n'ibibazo cyane yuko bariko bararonkayo amahera menshi cyane nkuko byoma bigaragara. Nubwo rero ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byishimigwa intambwe imaze guterwa aho muri none twatanguye kwigenekereza g18 ni ku munsi wejo hazoba ibiganiro birahuza umuhari M23 no ku ruhande rwa leta ya Kongo ku ruhande rw'u Burundi barashobora kuba bojya mu gahinda mu nyuma y'kwingwana ishobora kuba yohagarara. Ni mu gihe Evariste Ndayishimiye yakomeje kurungika abasoda benshi kugira ngo abashe kuba yo kwishyurwa amahera menshi cyane nkuko bikomeje kugaragara. Igitenkeke ndetse n'impungenge nuko mu kurungika aba basoda hatabamo rero nyine guto hatabaho nyine kuraba abasoda bashobora kugwana urugamba ahubwo harabonekamo rero ibigendanye n'ikimenyane cyangwa se gutoranya bamwe bagaca bararungikwa abandi bagasigara. Amakuru ariko araturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga yuko nyine uwitwa Keri Nkurunziza arasanzwe ari intwazangabo mu gihugu cy'u Burundi akaba umuhungu muri Petero Nkurunziza yahoze aratwara Burundi akaba yarasubiriwe na Evariste Ndayishimiye nawe yamaze kurungikwa muri no ngwano. Bivugwa yuko yoba yararungitswe nyine afise batayo arongoye nkuko byoma bigaragara ndetse iyi batayo ikaba igiye gusimbura iherutse kurasigwa mu bice by'ikiziba aho bivuga ko batayo ya 10 n'iy'umunani zose zaba zarashenywe n'umari M23 mu nyuma y'urugamba rukomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Hari bamwe batanguye gutangaza ko Evariste Ndayishimiye ariko arashakisha inzira zose zishaka kuba zomugumisha ku butegetsi aho yaramaze gutuma nyine umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa atabasha nyine kuba yo kwitoza mu matora yimirije mu Burundi yaba y'abashinga amateka cange n'ayandi, ariko kandi bikaba biriko bigaragara yuko nubundi Evariste Ndayishimiye yo bashaka kuzokuraho ubuhanuzi bwigeze guhanurirwa nyine umuryango nyine wa Mama Buntu aho bivugwa yuko mu bice bigiye bitandukanye mu buhanuzi bwagiye buragaragara mu Burundi hagiye haravugwa yuko nyine muri uyu muryango muri Petero Nkurunziza kwa Mama Buntu canga se Pastor Denise Bucumi Nkurunziza ubutegetsi bw'u Burundi nubundi ariho buzosubira aho Evariste Ndayishimiye atekereza neza yuko uwo muhungu Keri Nkurunziza ari mu ntwazangabo z'igisirikare cy'u Burundi nubundi ariwe ashobora nubundi kuba yosubirana ubutegetsi aho Evariste Ndayishimiye igihe cyose afise ubwoba avuga yuko nyine ashobora kuzokurirwa ikudeta cange agatembagazwa ku butegetsi. Amakuru avuga yuko rero yoba ari imwe mu mpamvu ziri ku mwanya wa mbere zo zaratumye amurungika nubundi muri urwo rugamba rurimo guhitana abasirikare benshi b'i Burundi. Amakuru avuga yuko kandi nubundi Evariste Ndayishimiye nubwo byo bimeze gutyo akiri ku gitutu cyo kuba rero akomeje kugenda agarurwa mu majwi yuko rero yoba ari umwe mu bagize uruhara nyine mu rupfu rw'uyu muri Petero Nkurunziza. Bivuga ko Petero Nkurunziza nubwo yaramaze gutoranya uzomusimbura ku butegetsi nyine nubundi ibigendanye no gushyira kiringo ca gatatu cyarateje ibibazo bikomakomeye cyane nubundi n'umutegetsi wari kuzamusubirira nyine yari kuba ari gutegekera munsi yo kuboko kwa Petero Nkurunziza ibyo ngo Evariste Ndayishimiye atakojejwe mu gihe yari amaze gutogwa canga se kwemezwa neza yuko ari we nyine azasubirira uyu mutegetsi nkuko bigaragara. No kwibutsa yuko rero buri gerekerezo ry'umunani ruhuhuma abarundi by'umwarika aribwo bahimbaza umunsi mukuru rero kwibuka Petero Nkurunziza yayoboye Uburundi kuva muri 2005 mu kwezi kwa munani igenekerezo rya 2026 gushika igenekerezo rya munani ruheshi 2020 igenekerezo nyine leta y'u Burundi yamenyesheje abarundi n'amakungu ko ajyamiye ukuboko kw'abagabo uwo ngo nyene n'umusi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yaravutse
yavutse ku igenekerezo rya 18 Kigarama mwaka wa 1964 akaba yari yubakanye na Denise Bucumi kuva mu 1994 gushika nyine muri uwo mwaka wa 2020 yojyamiye ukuboko kw'abagabo. Yitavye Imana ari umuvyeyi w'abana bane, Keri Nkurunziza, Naomi Nkurunziza, Dorcas Nkurunziza ndetse na Jonathan Nkurunziza. Uyu nguyu rero niko ndababwira, akaba nyine ari umwana we mukuru wa mbere, akaba ari we Keri Nkurunziza, akaba asanzwe abarizwa mu ntwazangabo nkuru z'igisirikare cy'u Burundi. Petero Nkurunziza yitavye Imana mu bitaro byo ku mugwa mukuru rero w'intara ya Karusi bitiriye Hôpital du Secretariat de Karusi. Hôpital natwe rero turashoboye, Hôpital natwe turashoboye, aho ari yajyanywe kuvurirwa mu gihe rero yaje gukurikira inkino z'umupira nyine zariko zirabera nyine kuri stade Rukundo Ibuye, ni muri commune Mwumba, ni mu ntara ya Ngozi. Mu itangazo ryarasohowe na leta y'u Burundi kubijanye n'urupfu rw'uyu mukuru w'igihugu rero ryavugaga yuko urupfu rwiwe nyine rwaraturutse kwihagarara ry'umutima nk'uko byoma bigaragara mu kwibuka uwo yiswe imboneza y'amahoro nyine ndetse no gukunda ndetse no gukundisha igihugu. Ibirori ku rwego rw'igihugu nyine byo kumwibuka bikaba n'ubundi biba buri mwaka ndetse bikaba bikunze no kubera kuri iyo stade nk'uko byoma bigaragara. Amakuru avuga yuko nyine uyu mutegetsi yoba yarazize ibyo byose twavuze ruguru, ariko kandi ngira ngo muribuka n'ubundi ibyaje kugenda birashikira n'ubundi nyiriteka Reverend kuri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu misi iheze nawe rero nyine yaraciye arahura n'ibara riremere cyane, aho yaragiye kwitaba ibigendanye n'ibirori na cane ibyabereye nyine ibigendanye n'amashengesho yari yatiguwe n'umugambwe CNDD-FDD nyine nkuko byoma bigaragara, ariko n'ubundi bikaza kurangira nyine bibereye muri ibyo bice nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho, aho uyu mutegetsi atabashije kuba nyine yo kwitabira ayo mashengesho yagombaga kumara iminsi 3 gikorane cya CNDD-FDD. Bivugwa ko nawe yarafashwe n'indwara giturumbuka. Aha naho rero byaravuzwe yuko Varisto Ndayishimiye yo babizi kandi yoba yarabigambiriye. Mu Burundi rero abanyagihugu bariko bariyamirizwa ibara riko rirakogwa na Varisto Ndayishimiye bavuga yuko ingwano nyine niba Sadeke yaramaze gutaha cyangwa se arafashe ingingo yo gucyura abasoda bayo, niba kandi ku rundi ruhande abacangiro nabo baramaze gutahukanwa, Varisto Ndayishimiye aracyamara iki muri Kongo, aracyarungika abasoda ngo bagire bate mu gihe leta ya Kongo yemeye ibiganiro. Ukundi k'abanyagihugu bamwe bariko barabaza. Intanguriro z'iki cyumweru canga se z'indwi n'ubundi zirarangwa n'ibikorwa by'ingenzi ku ntambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, mu nama zo gushaka umuhate iharare ndetse ni Rwanda no mu nama y'Ibuseri mu gihugu c'Ububirigi. Bivugwa ko rero ishobora gufata ibihano biremereye cyane. Ikibazo c'ingwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo kiramaze igihe kinini cyane gihangayikishije ibihugu byo mu karere na cane igihugu ca kabiri mu bunini bw'ubuso muri Afrika, kandi kikaba cya 11 nyine ku isi mu bunini, kiri mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba East African Community, mu muryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC ndetse n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika yo hagati. Umuhati w'imiryango y'ibi bihugu by'akarere ubu ngubu ni kimwe rero mu bitanga icyizere kukurangira kw'ingwano nkuko rero inzobere zitandukanye ziriko zirabivuga. Mu gihe umuhuza muri iki kibazo cya Kongo President Joao Lourenço arongoye igihugu ca Angola kwa gatandatu yari yarasabye ko guhera saa 6 z'ijoro ryo munsi rishyira ejo haheze ku cyumweru nyine impande z'Rwanda zigomba gutangura kubahiriza agahenge mbere yuko rero ibiganiro bitangura ku cyumweru. Hamwe rero muri Kivu ya ruguru na Kivu ya hepfo haravuzwe ibiganiro. Kuri uyu wa mbere iharare muri Zimbabwe nyine harateganyijwe inama y'abashinzwe ububanye n'amahanga b'ibihugu bigize imiryango East African Community ndetse na SADC biga
ku bibazo bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi nama yaragombaga kuba rero nyine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, irasubikwa uyu munsi rero riga ku ngingo zatanzwe n'abakuru ba gisirikare bo mu bihugu bigize rero iyo miryango yombi, baratanze ku ntambwe rero zategwa mu gukemura aya matati canga aya makimbirane. Abakuru b'ingabo rero b'ibihugu biva rero muri iriya miryango ku cyumweru n'ubundi barateraniye i Harare, inama yabo ya kabiri kandi nyuma iya mbere yarabereye Nairobi muri Kenya mu mpera z'ukwezi guheze. Inama yabo yejo ku cyumweru yari igamije kandi ahanini kongera gusuzuma ibizigwaho nyine n'inama ya minisitiri ba East African Community ndetse na SADC iterana none kuwa mbere i Harare muri Zimbabwe, nkuko bivugwa rero n'umunyamabanga wa SADC. Amakuru avuga yuko abakuru b'ingabo z'ibihugu byo muri imiryango yombi nyine bateguye imyanzuro y'ibijyanye n'ibyakorwa ngo abeho rero guhagarika imigwano n'inzira zo gusohoka nyine mu kibazo nkuko byuma bigaragara. Ingingo zarafashwe n'aba bakuru b'ingabo rero bongeye kongera gusuzuma ku cyumweru nyine nizo biteganyijwe yuko zigwaho n'abashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama yabo kuri wa mbere nyine mbere yuko nabo batanga imyanzuro yabo, nyuma hazemezwa n'abakuru b'ibihugu rero mbere no gushyirwa mu bikorwa. Ibirimo rero kuganirwamo i Harare birahita byerekeza ku gikorwa rero cy'ingenzi giteganyijwe i Rwanda mu gihugu cya Angola. Umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi Chirombo Madame Tina Salama yasubiwemo rero n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, dore ko boraganiriye yemeza ko Kinshasa izohereza itsinda mu biganiro bitaziguye na M23 i Rwanda mu gihugu ca Angola. Abazaba bagize rero intumwa za Kinshasa mu biganiro biteganyijwe gutangura ku munsi w'ejo kwa kabiri ntabwo baramenyekana, dore ko umuvugizi wa Tshisekedi Madame Tina Salama atigeze arabashira ahabona. Umutwe wa M23 wemeje ko umukuru wawo w'ishami rya politike Bertrand Bisimwa ari we watumiwe guhagararira nyine uwo muhari ubu ngubu ugenzura imigwa mikuru y'intara za Kivu ya ruguru, Goma ndetse na Kivu y'amagepfo, Bukavu n'ibice bimwe na bimwe by'izo ntara canga imicungararo y'ibyo bisagara nkuko bigaragara. Bwana Bertrand Bisimwa ari mu bakuriye M23. Minisiteri y'ubutabera RDC yarayutse gushyiraho rero igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ko tanga amakuru yo kumuta muri yombi, kuko kimwe rero n'abagenzi be nyine yarakatiwe ubwo gupfa mu rubanza rwarabereye i Kinshasa adahari. Ibiganiro by'i Rwanda birateganyijwe gutangura nyine kwa kabiri ku munsi w'ejo. N'impinduka ikomeye cyane muri iki kibazo irashobora kugeza ku gisubizo nk'uko abategetsi b'ibihugu bakomeje kubisaba ndetse no kubivuga. Kubyemeza byafashwe nyine n'abasesenguzi nk'intambwe rero ikomeye cyane nyuma y'igihe kinini cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bwaratangaje ko butazigera nyine buganira n'umuhari wa M23. Bimwe mu bibazo rero nyamukuru bishobora nyine kuganirwaho hagati ya Kinshasa ndetse na M23 ni Rwanda, birimo guhagarika ingwano ndetse n'uburyo byakubahirizwa, kwiga ndetse no kwemeranya ku byo M23 isaba Kinshasa, kwiga ndetse no kwemera ku byo leta ya Kinshasa isaba M23 ndetse na Kigali, kwemeranya kubisabwa n'abategetsi bakarere mu nama nk'iza Harare muri Zimbabwe. Goma na Bukavu ni ibice byafashwe na M23 ahazaza abarwanyi bakuru ba M23 ndetse n'ibindi. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko ibi biganiro bishobora kuzaba birebire mbere yuko nyine bigera ku mwanzuro, ndetse no kugera nyine ku bwumvikane bishobora kugorana, bakemeza ko n'ubundi akazi gakomeye n'ubundi gafitwe n'abahuza nk'uko bigaragara. Mu gihe kandi muri Afurika havugwa rero umuhate wo gushaka amahoro n'igisobizo kuri iyi ntambara nyine uyu munsi i Bruxelles mu Bubiligi hateganyijwe inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya EHO. Iyi nama irabiyobowe na Kaja Kallas, intumwa ya EHO ijejwe ububanyi n'amahanga n'ibijyanye n'umutekano. Mu cyumweru gihenze rero wahuye n'abategetsi n'ubundi batandukanye b'u Rwanda mu ruzinduko barimo rero
rero i Bruxelles akavuga yuko rero n'ubundi yabasabye ko u Rwanda ruvana ingabo zago muri Kongo. Ku rutonde rw'ivyigwa iyi nama n'ubundi ya none ya EO hariho rero ikibazo cya Kongo gusa. Ibimenyesha makuru bitandukanye bivuga ko iyi nama iza kwemerezwamo rero ibihano byari byarateguwe mbere ku bantu bagera ku 9 barimo n'abanyarwanda ndetse na za kompanyi kubera uruhare barashinzwa mu ngwanire kirabera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Radio mpuzamahanga ya France RFI yiravuga yuko urutonde rw'abo bantu rwari rwarateguwe mu bihano byari byitezwe gutangwa n'ubumwe bw'uburaya mu kwezi guheze, ariko bigahagarikwa na Luxembourg ikoresheje ububasha ifise bwa veto muri uwo muryango nk'uko bigaragara. Ibimenyesha makuru bitandukanye Burayi byemeza yuko ivyo bihano kandi ku bantu ku giti cabo n'ubundi batatangajwe kugeza ubu bishobora kwemezwa uyu munsi, aho rero mu bihano bafatirwa harimo rero kubuzwa kugera i Burayi ndetse no gufatirwa imitungo yabo nk'uko rero ibimenyesha makuru bibivuga. Mu gihe mu kwezi guheze rero ubumwe bw'Uburayi bwaravuzwe ko bwari rero bugiye gufatira ibihano u Rwanda, byarimo rero guhagarika inkunga n'imikoranire u Rwanda n'ibihano ku bantu ku giti cyabo. Byavuzwe na Luxembourg nyine yahagaritse iyo ngingo, itanze ingingo rero ko uyu muryango ukwiye rero guha amahirwe umuhate w'imiryango ya SADC ndetse na East African Community mu gukemura ibibazo. Mu bihe rero byavuba biheze rero leta y'u Rwanda ntiyahakanye byeruye cyangwa se ngo yemeze gufasha umare M23, gusa ivuga yuko nyine yarafashe ingamba zo gucungera umutekano w'imbibe z'ibihugu kubera inkeke itejwe rero n'umuhari canke n'umutwe wa FDLR ishinza Kinshasa gukorana nawe nyine ibyo Kinshasa yamirahakana. Abategetsi b'u Rwanda barakomoza nyine ku bihano byarafashwe n'ibyari bigiye gufatwa nyine muri iyi minsi, bavuze ko ingamba zifatirwa rero uruhande rumwe nyine zitazageza ku gukemura iki kibazo, ko ahubwo n'ubundi zinaniza umuhate ubuhuza bwa Afrika. Mu ijambo rye ku cyumweru ari i Kigali, Perezida Kagame yaranenze Ububirigi ko aribwo rero nyine buyoboye umuhati wo guhamagarira isi yose ngo iteranire igihugu c'u Rwanda. Uyu mutegetsi yaravuze yuko uko byogenda kose nuko bizamera kose u Rwanda mu ntege nke zabo bafise canga se mu runaribonye bafise bazokomeza guhangana n'ibyo byose ndetse no kwigwanaho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira cyangwa akomeza kugenda atugeraho, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anerekana neza yuko n'ubundi ingwano ikomeje kugenda irabera mu buseruko bwa Kongo. U Rwanda rwavuze yuko ari ingwano yatanguye kera ndetse ari ikibazo n'ubundi cyaje kera, ariko ikibazo ari uko gikomeje kugenda kirashyirwamo u Rwanda, bavuga ko u Rwanda rwakizanye. Mbashimiye tugaruke mu kanya turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa.